ongera kuzamura ijwi ryawe. Haleluya. Twakugize umusomyi ibyakozwe n'intumwa 3 murongo wa mbere. Naretse kwivuga muranzi ni Emmanuel mu Kinindi. Madamu wanje yabatirijwe ngaha 2005. Aho soma Petero na Yohana bariko baraduga baje mu rusengero. Petero na Yohana bariko baraduga bari mu rusengero, mwumva ibyabaye mu gihe cyo gusenga. Aha, nico saa 9. aha, hari umuntu yararemaye ibirenge uhereye kuva mu nda ya nyina. Uhereye kuva mu nda ya nyina. Yamaterugwa bakamushira ku irembo ry'urusengero ryitwa Giza. Yamaterugwa bakamushira ku irembo ry'urusengero rwitwa Giza. Uko bukeye kugira ngo asega abinjira mu rusengero. Kugira ngo asege, apana asenge, abinjira mu rusengero. Uyabonye Petero na Yohana bagira binjire mu rusengero, arabasega ngo bamuhe. Yabonye abagabo babiri Petero na Yohana basizwe amavuta, aravuga ati bajya abantu basa n'abafite amahera. Amavuta araguhindura nawe utobugira inoti ugasa n'uwifise cyangwa ukaruta uwifise. Petero amuhanga amaso. Petero amuhanga amaso. Bona Yohana aramubarira ati nuturabe. Abashira ku mutima agira ngo hari ico bamuha. Aha, Petero aramubarira ati ifeza n'izahabu ntavyo mfise. Aha, ariko ico mfise ndakiguha. Ico mfise ndakiguha. Mwizina rya Yesu Kristo. Mwizina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Bahasi utambuke. Bahasi ugendagende. Bahasi utambuke. Maze amufata ukuboko kw'iburyo. Amukura hasi. Amukura hasi. Ako kanya. Ako kanya. Ibirenge vyiwe n'ingoga zavyo bica birakomera. Aha. Arabaduka, arahagarara, atangura gutambuka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru, ahimbaza Imana. Abantu bose babona atambuka ahimbaza Imana, bamenya ko ari we yahora yicaye ku irembo ry'urusengero ryitwa Giza asegerereza. Barumirwa cyane, batangazwa nimubaye ko. Amen. Dukomera amashi Imana yacu. Nonge gushimira umuvyeyi wa hano, Imana ibahezagire. Nonge gushimira abarongozi ba Carmel mwatwiyumviriye, Imana ibaha umugisha. Haleluya. Bihuriye n'aya majambo duhejeje kumva. Iyo ari gihe cyo kugendererwa n'Imana, no mu gihe atari cyo kuroba bararoba. Iyo ari gihe cyo kugendererwa n'Imana, ubwato bwari bugize igihe buziritswe burazitugwa kugira ngo bukoreshwe. Iyo ari gihe cyo kugendererwa n'Imana, ikibanza umuntu yararimwo cyangwa ubuzima yararimwo birahinduka. Raba hano umuntu yarafise amateka amuranga, yavutse ari kimuga, adashobora kwiha icyo ashaka, adashobora kujya ibyo ashaka, adashobora kwitunga, nta ruhara yabigizemo ngo yavutse uko. Hari ibibazo tujamwo ataruhara tubivisemwo. Hari ingorane tugira kubera twazivukiyemwo, canke arabadukwegeye kuzibamwo, canke ari environnement. Mugabo isaha y'Imana iyo igeze, be importe aho byazananye, be importe aho bikomoka, umwami ntakimutangira, arakora. Uyu muntu yaravize ubuzima bubi, abandi binjira gusenga, wewe akinjira ku muryango akaba ari abategerera. Puta abinjiye gusenga, iyo bariko barasengera bumva amajambo y'ubuzima, bumva amajambo meza,
mugabo yari yakiriye ku byavuga ati byajya amajambo yo mu rusengero n'ibindaba je ni ku muryango inoti ako kana mwakumvise ese gupfira abandi bariko barakirira mu rusengero niyo bakirira mu rusengero niyo batabarirwa mugabo wewe yapfiriye ku muryango wago ntiyinjira kubera zingwa ikizomutunga ni inoti asega bamuha nisaidiye iryo jambo rirabishe riragashira muri rya zina rya Yesu Kristo. Shimiye Imana imenya amateka y'umuntu kandi gatako ikayahindura kubera ko ari gihe cyo kugendererwa n'Imana. Amato atari bwaro bagiye kuroba, amasaha batarobamwo bagiye kuroba, ugiye kuroba, tugiye kuroba. Reka ubwato bwawe buzitugwe kandi bucagugwe mu butangura gutererwamo. Aha estafara bashohera tosasi wamuna bona Petero na Yohana abona basa neza nk'abafise inoti atangura kwivyeta ku munwa asegenya yitaza kuvuga ijambo rye nisaidiye baca baramubwira ati nuturabe wowe abatunzi ubonye baje bakabata bagutanguje ijambo ngo nuturabe cyo tangura kumva mu mutima hururutse ati vraiment kiraciyemwo catangura kwifata neza no kwigorora ngira ngo yahatwe guhaguruka kubera abona yuko bagomba bamuhibi aramwemwe muvuze ndabara aca amubwira ibinyuranye mugabo bikwiye ibisumba inoti haba ngo ifeza n'izahabu urondera nabyo dufise ico dufise turakiguha mu izina rya Yesu haguruka utambuke. Petero ngwaca mufata ukuboko aramuhagurutsa maze acagiramwo yite remande boshota ya manebo veas tugomba yagiriyeko ntiyasubiye kwicara yagiriyeko ntiyasubiye kwicara ntiyasubiye gusaba ntiyasubiye gusabiriza ntiyasubiye gusaba yagiriyeko mugoroba wo kubwirako umugoroba wo kubwirako Yesu ari hano ubwiza bwiwe buradutwekereye ni igihe cyo kugendererwa ijambo ryaratangajwe kugira ngo abantu bahaguruke kandi bidegembye ijambo ryarashinzwe kugira ngo abantu bahaguruke bidegembye mena shaya hagiye kuba gutazira kudasanzwe muri uno mwana gutazira kudasanzwe iyo ari gihe cyo kugendererwamwo n'Imana amateka arahinduka. Anabonye industry iriko icura ibintu byinshi kandi bitandukanye. Iyo industry ndavuga ni none aba bantu bagomba bagira amaji, bagomba bagira amafana, bagomba bakora ibiki, bagomba bakora amavuta y'inka, bagomba bakora ibiki hano hantu ko ndabona industry numva ijwi rirambwe ngo hagiye kuba urusukirane gukora kwanje kukwigaragaza kukwiyerekana mu buzima bw'abantu batandukanye. Nagoma ndababwire ngo abasa n'ingumba, abasa n'abatabyara bagiye kubyara, abasa n'impumyi bagiye kubona, abahetamye bakamara igihe kirekire mu bushomeri Imana irarekuye ngo genda, Imana irarekuye ngo kora, Imana irarekuye ngo cabuka, Imana irarekuye ngo rengana. Iyo Imana ihisemwo kugenderera abantu bayo agenda zabo zirahinduka.
umuntu abyuka yitwa umushomeri mugabo agataha iyo nkuru yavuyeho. Haleluya. Shimwa Yesu. Umuntu abyuka yitwa intabyara mugabo agataha iyo agenda yahindutse. Shimwa Yesu. Shimwa papa. Iyo Imana ihisemo kugenderera abantu bayo, igendereye abantu bayo, irazana abantu do destine ku nzira yawe. izana abantu do destine ku nzira yabo. Ukeneye ababayeri, izana ababayeri. Izana ababayeri. Ukeneye umugore, izana umugore. Abakeneye kubaka izana umugore. Ukeneye kubaka ikazana umugabo. Ukeneye umugabo izana umugabo. Reka Imana irekura abantu do destine. Imana ikurekurira abantu do destine. Ikurekurira uyu mugoroba abantu do destine b'ico kimuga yari Petero na Yohana. Haleluya. Haleluya. Ico kimuga cari gikeneye Petero na Yohana ko bazi. Cari gikeneye Petero na Yohana. Nawe urakeneye Petero na Yohana barungikwa kuri wewe. Petero na Yohana. Divine connectors. Yesaya. Divine connectors. Soleboshi. Abantu bakora amaproje mugira gutya, ndumva Imana yugurura kubahuza n'aba divine connectors. Abantu bazima barekuwe mu gihe nk'iki ngo muhure nabo. Abantu bazima batangwe nayo irekuye. Haleluya. Haleluya. Shimwa Yesu. Shimwa Yesu. Lokira bachandere bon. Umva kano kana. Haleluya. Petero ku murongo wa 6 n'uwindwi aravuga ngo nuturana ifeza n'izahabu turondera ko ntabyo dufise. Ntabyo dufise. Si ibintu byose bikemurwa n'amahera. Si ibintu byose. Si ibintu byose bitunganywa n'amahera. Si ibintu byose. Amahera woja kwivuza mu Buhinde ukavayo uko. Amahera woja muri Afrika y'Epfo ukavayo uko. Amahera woja muri Switzerland ukavayo uko. Abango mw'izina rya Yesu Kristo. Mw'izina rya Yesu. Hari ubushobozi muri iryo zina rya Yesu Kristo. Ubushobozi bushobora guhumura impumyi. Ubushobozi bushobora guhagurutsa abanyantege nke bagakomera. Ubushobozi bw'iryo zina rya Yesu. Ngaho dukomera amashyi ububasha bw'iryo zina. Haleluya. 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 Ni izina rikiza ibyo abaganga batokiza. Ni izina ribohora iminyororo y'igihe kirekire. Ni izina rihambaye risubiza umuntu agateka yatswe n'ibihe. Uyu muntu yaratungwe no gusegerereza. Mu mico y'Abayuda abantu bavukana ingwara z'ubumuga batazi icyo zivuyeko babita ibihumanye. Paske ntibari bafise diagnostique y'izo ngwara. Ariko agenderewe n'Imana. Yavuye mu bahumanye. Aca atambana n'abantu bazima. Shiriramwo.
Namasayama. Gumamo hagaze uko. Hallelujah. Lakashita. Nigihe cyiza cyo kugendererwa n'Imana. Igihe cyiza cyo kugendererwa n'Imana. Reka amateka yawe y'ubuzima ahinduke. Iyi ni imponjo yo gutamba no gutarika. Ibyo uhora hagiye gukora. Ibyo uhora hagiye kugaragaza. Bizogutera gushikana ikimazi cyishimwe gihoraho. Niko mbona abantu bafise imigozi myinshi kaba niyo migozi icikagurika irekura neza kamibona ikibugita kiriko kirayikata. Imana iravuze ngo bohoka kuko ikubohoye. Umva tugihagaze kuno uri hano nurakizwa nurakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Wokorerwa igitangaza mugabo sinzi ngene twocita ukubohoka kuzima ni gucika Satani ukagirana isezerano na Kristo ukabaho mwese uvuga ngo ndafitaniye isezerano no wancunguye naramwizeye naramwakiriye. Wowe utarakira Yesu rikaba rya mbere ugomba gufata ingingo nkino zambura ukuboko kwa bugire gutya winjire mu isezerano rizima uhinduka umwana w'Imana no nk'ubugingo budahera. Ariye muramumbonera ugomba gukizwa nguriya tambuka we tambuka hari uwundi agomba kwakira Yesu ngo amuhereze ubugingo bwiwe mubere umwami. Tambuka nawe. Hari uwundi agomba gukizwa ngo yakire ubugingo budashira ahereze Yesu wiwe mutima. Ariye nyaruka nyaruka utambuke nawe nimba ugomba gukizwa nimba ugomba kwihana nimba ugomba kwizera Yesu. Urahari wundi uhabye bano bantu wakira ubugingo budahera. N'igihe cyo gukirizwamo n'igihe cyo kurongeramo ubugingo budahera. Ndabona uyundi mwino mukobwa mwino uyundi agomba kwakira Yesu bamugire umwami umukiza ubugingo bwiwe. Nawe Yesu arakurindiriye nawe Yesu ararindira umutima wawe wagucunguye ararindira umutima wawe. Ubu niwo munsi wawe wo gusohoka aho wari uzirikiwe. Ubu niwo munsi wawe wo kuva ku muryango w'ubuhumane. Sohokamo uve kuri uwo muryango Yesu aguteze ibiganza. Hari uwundi agomba gukizwa woba watumiwe nk'umushitsi woba wabonye igikorano ukavuga ngo ndahambye abano bantu mugabo nta buzima urakira. Ndabona uwundi ari gutambuka kugira ngo yinjire mu isezerano yakira umwami Yesu ubugingo bwiwe. Nawe tambuka n'igihe cyo gukirizwamo n'igihe cyo gukirizwamo n'igihe cyo gukirizwamo. Mbega ikoraniro mwokongera amashusho. Hallelujah. 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 Narose ichuti nayoni kirumara ivyari
byahindutse uruhombo. Okay, ninde wundi agomba kwakira Yesu? Bene ibi turashobora kubiteba ko mugabo gusengera ingwara tukavuga ijambo rimwe ukizera. Mugabo umuntu arokotse urupfu rw'ibihe bidashira, akagira ubugingo budahera, agatuma mu ijuru bahaguruka bakagira igiterane kirimo induru nyinshi zisumba twebwe. Uyo nta wundi ari mu ikoraniro avuga ati nanje numva nkozwe kuno munsi, sinova abandi bariko barakirira baharongera agakiza. Ngo ntahuko waramenyereye kwinjira mu mashengero y'abaporoti, waramenye kwinjira aho batamba naho bakorana. Mugo uno munsi nawe agomba ko Yesu utera intambuko ukavaho ugahabya abandi ukamwizera uriho. Oh, haleluya, Hallelujah. haleluya. Pastor Eric atuza abantu bahano bakira umwami Yesu Kristo. Yes. Gateshuka inzira zawe, nagambirira gukora ibyiza, ibibi bikazime. Namenye ko ngoswe n'igicu, n'ingabo nyinshi zikomeye. Ntabwo mfise habe, Yesu mbereye maso, Yesu mbereye maso. Namenye ko ngoswe n'igicu, n'ingabo nyinshi. Haleluya. Ntabwo mfite habe naga, Yesu mbereye, Yesu mbereye. Barishimwe. Ntabwo mfite habe na gato, Yesu mbereye maso. Ntabwo mfite habe na gato, umbereye, Yesu mbereye maso. Ndashinganye byiringiro byanje biri muri we, icyo wavuze ntibivuguruza. Wavuze kuzandinda amanywa n'ijoro, umwanzi wanjye ahorane. Gateshuka inzira zawe, nagambirira gukora ibyiza, ibibi bikaza imbere. Namenye ko ngoswe n'igicu, n'ingabo, haleluya, zikomeye. Ntabwo mfite habe, Yesu mbereye maso,